Nsubiye kubaha kaze nshuti banywanyi bacu kuri mwese umviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Uruhagarara rubonetse mu gisagara ca Gitega rurateye ubwoba. Perezida Evariste Ndayishimiye baherereye mu nyuma zuko hajeje kumvikana yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atswe kugandagurwa igitero kaminuza kuri uyu mugoroba. Amakuru akomeye cyane dufise na amakuru ateye ubwoba tugira tuze kugaruka ko kandi tuze gutanga umuco kuri ibi vyose. Evariste Ndayishimiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi abasirikare bo ngaha mu gihugu cyacu Burundi bahemukiwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo barahiriye gukura ko intwaro ya Gahotoro. Evariste Ndayishimiye amahirwe yoyo nyene afise nuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo yemejwe nk'umukuru w'igihugu. Amakuru dufise na amakuru tujya tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido biba nyuma y'amajambo akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye aheruka gushikiriza ku gihugu kibanyi cy'u Rwanda avuga yuko ico gihugu coba giterera umugwi w'inyeshamba Red Tabara. Amakuru dufise ku bw'amasoko yacu aremeza yuko abagendanira umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bajeje gutungura isi nzima. Mbahaye ikaze. Eka rero nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu herereye nga mu gihugu cacu cy'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Mwese muhawe ikaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Mbanje kubipfuriza gutanga umwaka mushasha wa 2024. Abari ngaho ku mugwa mukuru wa politiki Gitega aberereye irya nino mu gisagara c'ubudaraje Bujumbura muhaye ikaze. Abari mu Kirundo, abari mu Ramvya, muri bisata bitandukanye vy'igihugu mwese muhaye ikaze. Eka rero nsubire ndagukengurikiye cyane inshuti munywanyi kuri waje gupyora ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusaba muri musi video rawanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona rakazojya naho nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru y'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayira amakuru avugwa mu bisata bitandukanye gisata ca politique umutekano n'agateka zina muntu mukatorezwa n'umugwa amenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu cy'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira kuri aya makuru akomeye cyane hejeje kudushikira. Ubwoba n'igishikani vyose ku kirimba c'umukuru w'igihugu muri Ntare Rushatsi biravugwa yuko ari umugambo ukomeye cyane mu nyuma zuko arabikitse mu kiza cyo kumugwi w'inyeshamba Red Tabara warahiriye gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Nyuma y'amajambo akomeye cyane umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aheruka gushikiriza avuga yuko izo nkozi kibi zihabwa inyigisho n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda, akamenyesha yuko ico gihugu ari ikiyorobetse kandi akamenyesha yuko ategerezwa kugara imipaka kugira ngo hatazosubira kurungikwa indagara imikeke n'ikiyaga Tanganyika kitazosubira kubonwa nk'uko nanone vyahora biboneka nga mu gihugu cy'u Burundi. Mbibutse yuko nubwo biruko uruhagarani rwose mu gisagara ca Gitega bivugwa yuko amakuru akomeye cyane ku mugwa mukuru wa politiki bivugwa yuko rero hatanguye kumvikana amasasi ateye ubwoba. Hari icoba n'igishika yuko umugwi w'inyeshamba Red Tabara wejeje gufata ingingo ikomeye cyane yo gusubira kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Mbibutse yuko Evariste Ndayishimiye yatanguye kubazwa niba koko bo bari ko baraturuka mu Rwanda mu nyuma zuko bambuka bava mu gihugu kibanyi ca Kongo. Ese koko Perezida Evariste Ndayishimiye ayo majambo ayakura hehe mu nyuma zuko biboneka yuko inyeshamba Red Tabara nazo nyene zihakana yuko zoba zironka iyo ntererano? Ni mu nyuma zuko n'ico gihugu gihakana yuko atantererano nimwe guturuka kuri gato canke kanini yo zoba nanone zitanga. Amakuru dufise arateye ubwoba muze kunyemera tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Nayo ayandi makuru akomeye cyane turuze kubashikiriza turaza kubabwira yuko leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye yejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Leta ya Gitega iriko irafata ingingo ikomeye cyane yo guterera abatari bake mu bishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Biboneka yuko Evariste Ndayishimiye gushikungu ari mu kaga gakomeye cyane kakaboneka mu mwaka wa 2015 ubwo nanone hageragezwa gutembagaza ubutegetsi. Evariste Ndayishimiye bagiye guhabwa ubuhungiro mu nyuma zuko wewe yatangaza yuko umugwi w'inyeshamba utegerezwa gukubita intaye mu gahanga mu nyuma igashikirizwa ubutungane. Amakuru dufise arateye ubwoba. General Niyombare yo bari nga mu gihugu cy'u Burundi
Perezida Evariste Ndayishimiye icoba n'igishikani vyose mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane adushikira yemeza yuko abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 baba bishikenga mu gisagara ca Gitega, bikavugwa yuko ku micungararo na cane cane y'ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura hariko aragendagenda abasirikare batahora bamenyerewe muri izo quartier. Amakuru dufise yemeza yuko Evariste Ndayishimiye amagara yiwe ageramiwe. Amakuru dufise yo kwizegwa aremeza yuko turi buze kubigaruka ko mu buryo bw'idonido. Turaza kubashikiriza kandi nanone amakuru avugwa na cane ku buvugishwa buriko burakwiragizwa butangwa n'abahanuzi ba Perezida Evariste Ndayishimiye bamenyesha yuko umwanya ku mwanya iyo bagira ahagarikwe umutima n'abadede. Bivugwa yuko aribo nyene bahagaritse n'umutima wa Perezida Umisi Petero Nkurunziza. Amakuru akomeye cyane arameza yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika umunsi Perezida Neva yoza yotembagajwe, bizoca vyumvikana yuko umukuru w'igihugu mushasha azoca atangazwa akaba ari Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo canke umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika canke igihangange General Prime Niyongabo. Ese koko ukuri nukuhe kuri ivyo vyose biriko birakwiragizwa? Biraboneka yuko abatanga iyo makuru bategerezwa gutanga amasoko yayo. Mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ava muri service de renseignement yemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yashira ko itsinda rigari kandi rikomeye cyane ritegerezwa gukora igendereza kandi ritegerezwa gukora iperereza kubijanye n'abakitse mu kiza cy'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yuko ariko yagiriza na cane cyane mu guhinyesha guhungabanya umutekano w'igihugu cacu Burundi, ahubwo akaba yatanguye gukeka yuko abamwegereye bo bari bo bonyene bari muri uyo mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Dufatiye ku makuru akomeye cyane turonka, biremezwa yuko Evariste Ndayishimiye afise ubwoba bukomeye cyane, biboneka yuko umwanya ku mwanya ashobora gukugwa. Biragoye cyane kumviriza yuko Evariste Ndayishimiye yoba yagambaniwe n'abamwegereye. Mu nyuma z'uko abogoza na cane General Jules Ndihokubwayo yahora ajejwe umutekano wiwe, vyaciye vyumvikana yuko nga mu gihugu c'u Burundi haciye na cane haboneka uruhagarara mu mutekano kubacungerera umutekano mukuru w'igihugu. Dufatiye kuri ayo makuru, Evariste Ndayishimiye bimenyeshwa yuko yoba yarahemukiye General Jules Ndihokubwayo mu kwanga kumuduza amapeti nk'uko bahora bagwanya urugamba. Mbibutse yuko guturuka kera bahora ari abagenzi. Perezida Evariste Ndayishimiye ntiyadugije General Jules Ndihokubwayo amapeti kumvo zo kugira ngo atabandanya yibonekeza mu butegetsi na cane mu gisirikare, ace yoba yibonekeza mu bikorwa bitandukanye mu bikitse mu kiza c'uko Perezida Evariste Ndayishimiye atabandanije kandi adashoboye gutwara igihugu cacu c'u Burundi, akaba yoca afata iyo ngingo ikomeye cyane abigendera ko atembagaza ubutegetsi. General Jules Ndihokubwayo yoba afise irya nyuma kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Bica vyumvikana yuko umwanya ku mwanya ashobora kuba ikintu gikomeye cyane mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho none abatari bake bishinze kumutembagaza. Nakatari gakeyi bivuzwe yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yatswe kugandagurwa. Mugabo ndakubwira ibiriko birabaga mu gihugu cacu Burundi, abatari bake bobo bemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akwiriye gutanga imihoho. Nubwo biruko aragiriza igihugu kibanye c'u Rwanda kuba arico nyene gihungabanya umutekano w'igihugu cacu Burundi, ivyo ni bitera uruhagarara abatari bake mu nyuma z'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ahejeje gushitsa intererano zikomakomeye ubwo nyene agira yihagire ikiringo. Yemejwe kuba umukuru w'igihugu wa Kongo mu nyuma z'uko amatora yo kwigenekerezo rya 20 yafashijwemo na nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Bidatevye haciye hatangazwa yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi atangajwe nk'umukuru w'igihugu mu nyuma z'uko yongerejwe ikiringo. Biboneka yuko abanyekongo batari bake batishimiye yuko ivyo vyose bibandanya. Mbibutse yuko muri Katanga Moise Katumbi wewe ahejeje kugaragaza yuko batishimiye kandi batanezerewe n'ivyavuye mu matora. Biboneka yuko ngo hoba harabayemwo ubusuma. Muze kunyemerera tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane mu buryo bw'idonido, kandi tuze gutanga umuco kuri ayo makuru n'ayandi ariko arakwiragizwa nga mu gihugu c'u Burundi. Ni gute umugwi w'inyeshamba Red Tabara wo batanguye guhiga Perezida Evariste Ndayishimiye bivuga yuko yoba ategerezwa kwaka ubuhungiro. Evariste Ndayishimiye gushika ubu izi sandi ntariko araboneka na cane ku nyubakwa yiwe.
Bamwe baravuga yuko yoba yerekeje kandi yagendereye igisirikare, abandi bakemeza yuko Evariste Ndayishimiye yoba ahunze. Biravugwa yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko abonetse mu bikorwa bitandukanye byo guterera umugwi w'inyeshamba wa FDLR ufashanya na cane cane n'igisirikare ca FARDC n'insoresore bita Wazalendo, biboneka yuko atanguye kugaragarizwa urwango n'ibihugu bitandukanye vy'amakungu ya kure, biboneka yuko bimwagiriza kuba nyene arakorana n'inyeshamba. Igisirikare cacu cashimye kuva mu gacere gitangaza yuko ibiriko biragererwa abo basirikare ari ibintu biteye ubwoba kandi bizogaruka kuri Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko wewe yishimiye gushira amahera menshi atari makeyi amadolari ku mufuko wiwe, na bamwe mu bategetsi basangiye kurungika ingabo zacu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu ntambara zidasigura. Amakuru akomeye cyane adushikiye yemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu yoba yerekeje mu buraruko bw'umugwa mukuru wa politike. Turibuze kubigaruka ko hariko harakwiragizwa amakuru yuko umugwi w'inyeshamba Red Tabara wateye ubwoba n'igishika abasirikari, bivanye nuko watambukanye ibikobo binini bivugwa yuko nanone indege za gisirikare ziva muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zari nyene zifashe ingingo ikomeye cyane yo kuva ku kibuga c'indege Kinshasa zishikira nga mu gihugu c'u Burundi kugira ngo zitererere Perezida Evariste Ndayishimiye agwanye umugwi w'inyeshamba wa Red Tabara. Nubwo biruko ata muntu numwe biravugwa yuko ariko aragwa muri icyo gitero. Biraboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari wenyene yateza uruhagarara rukomeye cyane nk'uko bitomogwa n'abanyepolitiki batari bakeyi, n'umwe wa basirikari akomeye cyane azi ivyerekeranye n'igisoda amenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari wenyene ariko aratuma ibi vyose vyama biboneka ngaho mu gihugu c'u Burundi. Dufatiye ku makuru akomeye cyane ava mu biro vy'umukuru w'igihugu, biremeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya ashobora guhagarikwa umutima n'umugwi w'inyeshamba Red Tabara. Mu nyuma z'uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bobo banezerewe no kumva Perezida Evariste Ndayishimiye yoba ariko adatekanye, yoba ariko na cane cane ahangaritse, bivanye n'amakuru akomeye cyane ariko aratangazwa. Ku munsi w'ejo abahanuzi ba Perezida Evariste Ndayishimiye bamusavye yuko abandanya amabanga yiwe ku nyubakwa yiwe, ariko nanone akwiye na cane cane kumera amagabo bivanye nuko hatifashe neza hanze nga, aho biboneka yuko abasirikari biwe nabo nyene boba bahejeje kugaragara mu bikorwa bitandukanye vy'ubugambanyi. Gushika ubu Perezida ata muntu numwe afise wo kwizegwa, biraboneka yuko umwanya ku mwanya ashobora kugandagurwa. Evariste Ndayishimiye biboneka yuko General Jules Ndihokubwayo yaheruka gukurwa mu mabanga ari we nyene ariko arateza ibibazo vyose. General Jules Ndihokubwayo ni umuhinga arazi amateka ya Perezida Evariste Ndayishimiye kuko nabareranywe kandi bagakurana kuva mu buto bwabo. General Jules Ndihokubwayo, General Major Evariste Ndayishimiye bahora ari abagenzi. Dufatiye kuri ayo makuru akomeye cyane, leta yo yatangaza yuko General Jules Ndihokubwayo akwiye kugira ngo arungikwe nk'ubuserukira Burundi mu makungu, ariko vyaciye bimenyekana yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagira yikize Jules Ndihokubwayo kuko ngo hakekwa yuko ashobora kumuha isumu. Nubwo ayo makuru twagerageje kurondera umuco kuri yo ariko tukabura, biravugwa yuko General Jules Ndihokubwayo ategerezwa gufashanya n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 mu nyuma z'uko abonye yuko atakeza ka Perezida Evariste Ndayishimiye, bivanye n'ukungene yahagarika abashatse gutembagaza ubutegetsi mu minsi iheze ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye atari nga mu gihugu c'u Burundi, ariko Ndihokubwayo akaba hafi. Vyaciye biba ivy'ubusa ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye atigeze agaragariza General Jules Ndihokubwayo ko yanezerewe n'igikorwa gikomeye cyane yafashe kugira ngo uruhagarara rw'ikudeta ntiruboneke nga mu gihugu c'u Burundi. Ndihokubwayo ntiyigeze aduzwa amapeti, biboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe hagaragara ka mwana wa mama mu bijanye no kuduza amapeti ngaha mu basirikare. Evariste Ndayishimiye uwufise imbaraga mu gisirikare ntaduzwa amapeti kuko biboneka yuko yoca atanguza ikintu gikomeye cyane. General Prime Niyongabo niwe wananiye nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kugira ngo abe yomukurako. Nakatari gakeyi kavugwa ku matata ari hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'uramutse amabanga yo kurongora igisirikare cacu General Prime Niyongabo. Biboneka yuko nimwe mu ntwazanga mu gisirikare cacu imenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya atazomenya iyo aguye.
Evariste Ndayishimiye kubona nk'ico imbwa yaboneye ku mugezi mu nyuma z'uko agiye gutangura kwiruka amabarabara atandukanye ariko arashaka ubuhungiro, niko vyatangajwe na bamwe mu basirikari batamushigikiye. Bamwe mu ntwazangabo bamenyesha yuko Evariste Ndayishimiye ivyo yakora ahemukira abana b'u Burundi agiye na cane bigiye kumugarukako. Mbibutse yuko gufunga uwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cyacu Burundi ukaba umupfungira ibikorwa bitandukanye biboneka nko kugerageza gutembagaza ubutegetsi yakoreshejwe amangetengete byabonetsemwo igipfungu kitari gikeye. Urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni rwabonetsemwo urupfu rw'umuyisi perezida Petero Nkurunziza, na niyo ngingo ikomeye cyane kandi na niyo mpamvu Denis Bucumi Nkurunziza nano cane mama buntu aboneka nk'ukunzwe n'abatari bakenga mu gihugu c'u Burundi, biboneka yuko yitanguye kwifatira mu minwe iki kibazo kijanye na perezida Evariste Ndayishimiye n'ihagarikwa ry'umutima w'umuhisi perezida Petero Nkurunziza. Biboneka yuko ibigiye gukwegera perezida Evariste Ndayishimiye akarambaraye, biboneka yuko ibigiye gukwegera perezida Evariste Ndayishimiye ari bitari bikeyi, na cane ko biboneka yuko kandi amakuru akomeye cyane ava muri service de renseignement yemeza yuko Evariste Ndayishimiye gushika ngubu umwanya ku mwanya ashobora kumvikana itangazo rikomeye cyane ku radio n'imbonesha kuri vy'igihugu. Iradiyo Buntu iramenyesha yuko nanone hari amabanga akomeye cyane ya perezida Evariste Ndayishimiye ategerezwa gushigwa agaragara. Ku bw'amasoko yacu yemeza yuko iyo radio eruka kugurwa ubwo nyene yiswe iradiyo ijwi ry'imfuvyi n'abapfakazi. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba kubijanye n'ibiriko biraboneka. General Alain Guillaume Bunyoni mu nyuma z'uko ahawe na cane aho avurirwa ku itegeko rya mama Burundi na cane Denis Bucumi Nkurunziza, biboneka yuko General Alain Guillaume Bunyoni ashobora guca atangura guterera imigwi y'inyeshamba igwanya perezida Evariste Ndayishimiye. Abanyepolitiki batari bakeyi n'abihuheza ivya politiki nga mu gihugu c'u Burundi bo bamenyesha yuko Evariste Ndayishimiye adakwiriye kwibonekeza muri ibikorwa bitandukanye kandi intwaro yiwe ishitse aho umwasi ashaka. Evariste Ndayishimiye nubwo biruko abamugendanira abandi batandukanye bemeza yuko umutekano wiwe umerewe neza. Tuze kugaruka dutanga umuco kuri ayo makuru kandi tuze kumenya ukuri kubijanye n'ibiriko birakwiragizwa. Ese koko perezida Evariste Ndayishimiye bahatswe kugandagurwa yoba ariko ariruka ibisagara bitandukanye kugira ngo yivune umwasi? Perezida Evariste Ndayishimiye biroroshe cyane kuba yokivuna umwasi bivanye nuko mugenzi we perezida Felix Antoine Tshisekedi vyajeje kwemezwa yuko ari we nyene yatowe kandi ari we nyene yizewe n'abanyagihugu kugira ngo abandanye kurongora ico gihugu ca Kongo. Amakuru akomeye cyane dufise nuko ikibabaje kurusha ibindi vyose Evariste Ndayishimiye asaba kwivuguruza mu majambo akomeye cyane yaheruka gushikiriza. Nubwo biruko Evariste Ndayishimiye aboneka mu majambo akomeye cyane amenyesha yuko adategerezwa gusaba ikigongwe. Evariste Ndayishimiye abatari bakeyi bemeza yuko iyo bagiye gufata ingingo ikomeye cyane yo kubandanya intambara aho gushira ibiganiro imbere kugira ngo nanone ibintu bice bisubirana cyane kukomera nga mu gihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye amenyesha yuko atazoruhuka mu nyuma z'uko indongozi zibonekeza mugambo ukomeye cyane wo kumutembagaza zishikirijwe imbere y'ubutungane. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba, muze kunyemera tubigaruke ku makuru akomeye cyane twabateguriye, aho turibuza gutanga umuco kuri ivyo n'ibindi biriko birakwiragizwa nga mu gihugu c'u Burundi. Tuze gusubira mu makuru akomeye cyane avugwa mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, aho Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru arongoye uyo mugambwe amenyesha yuko Evariste Ndayishimiye nawe nyene atanguye kugaragaza ibikorwa bitandukanye. Ni gakeyi na cane Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo yavuga ku majambo umukuru w'igihugu yashikirije. Mu misi heze niho Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo yabonetse imbere y'abamenyesha makuru, ariko nanone avuguruza amajambo yashikirizwa n'umukuru w'igihugu ajanye no gutangura intambara, kugara imipaka n'ibindi bitandukanye. Tuze gusubira tubashitsa ko ido nido muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Tubiye kugukengurukira cyane inshuti munywanyi twabanye muri aya makuru, ngwaye ikaze mu yandi makuru akomeye cyane twabateguriye. Nizere ko aje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora kane kuko aryo ndagusaba muri komisi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona rakazu jyana nawe nyine pyonde ko hama tuje turabana mu makuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politique, umutekano n'agateka zina muntu, mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Mu gihe abasirikare bacu bagaragaza
umubabaro biraboneka yuko Evariste Ndayishimiye wewe abagaragaza ivyishimo. Evariste Ndayishimiye mu gihe abanyagihugu bo mu Gatumba bariko barakorora amosozi wewe agaragaza ariko nyene arakorora